Shalom shalom ku bakunzi ba Burundi Gospel TV, mwiriwe bwakeye bivanye naho muherereye. Ama uno munsi nkuko dusanzwe tubazanira abatumire batandukanye, abakozi b'Imana, abatango témoignage. Uno munsi tukaba twagendeye muririmbyi, reka tudatevye tumuha kanya yidondore. Shalom shalom, ni sawa meze neza. Ego. Mazina ni Costa Cox. Ego. Ariko ikirundi ni Habonimana. Habonimana. Ego bon, ndumurundi, ndumuririmbyi, ndirimbo mpimbaza. Ego. Ego nta bindi bintu nyene nivyo. Atugiye ngo Costa witwa Habonimana, umva izina sanzwe abavyeyi bakwise. Abavyeyi banyise Habonimana Costa. Aha. Hama rero ugiye mu bindi usanga ni Costa Cox. Costa Cox. Kubera bisigura Cox niko nosigura ndibaza. Ego. Cox jewe nakiswe ndi kwishure sinari sigura. Mugabo abanyeshuri bakanyita uko nyene. Bisunze izina ryanje Costa bacha bavuga ngo Cox. So maze rero kuguma nkura karamfata mu kibano bakakamamagara. Maze gutangura umuziki nisanze ariko bamamagara cyane. So rero cyangwa ndonda signification ndaga Cox nasanze gisigura imbarutso. Donc hari akantu kari ku nkoho gatuma donc barasamba usohoka genda. Donc imbarutso mba ni source y'ikintu. Ego. Rero signification ya Cox ni source y'umunezero nyene. Urabona ndakivuze uteza gutwenga uteza kumera neza. Okay, merci. Ahama Costa tumuzi ari muririmbyi. Tumuzi aririmba. Ego. Ne byaje gute byo kuririmba? Jewe ibyo kuririmba ukuntu vyaje ndashobora kuba ntibuka isoko neza, ariko nkibuka yuko nakuze muri famille nsanga harimo abanyamuziki. Maze usanga ari abanyamuziki byaranyoheye kuko kenshi ivyo twumviriza muhira mu radio asanga ni indirimbo kenshi. Hama muri eglise ngiye gusenga nkasanga mama ari muri chorale, papa ari muri chorale, abo tuvukana muri chorale. Bo bica biranyorera nyene kwisanga nanje nakunze ivyo bintu. Nibuka ko nagiye mu kuririmba muri chorale y'abana ndumwana muto, sinuka imyaka ariko ndumwana muto cyane. Kuva ico gihe nangura kubikunda. Nibuka ko ibintu byanzamo kenshi je mvuye gusenga dimanche. Donc iriya louange yose wakoze narumva yirepeta mu mutwe. Ikirepeta umva nkumva ndaryohewe nyene ndi muhira. Ibiriko biraza mu mutwe. So bitangura kuzuka buke. Hama muri avant 2015 nibuka ko nagiye hamwe n'abandi bajene twasenga hamwe turi mu myaka nyene iriya myaka nyene bavuga ya adolescent kuntu nyene. Twari yadufashe ibintu by'umuziki. Wasanga abana bo turi kumwe je nabamagara muhira bakaza tugira band. Ego. Tugira band. Umva ndigira umurongozi. Mu teacher nyene. Tunuduke narinzi. Muga nkashaka kudupartage abandi. Nkabakoranya bakama baje muhira. Nibuka ko twagira ama repetition, tukagira ama prière. Abavye banje no babizi kenshi. Amubwira umuvye ati samedi burya twe tuzigwa mu gifungo nyene na bende yanje. Turi muhira ko turasenga. Hama ico gihe turandiriza nabo twari kumwe tuvyita ngo twita ngo les enfants d'Odieu. Rero nibuka ko igizina twari hinduye bivanye nuko abo twari kumwe mu kibano abandi baririmbyi bakuru bacu baradutwenga. Bacha bavuga ngo twitwa ngo les oiseaux d'Odieu. So biratubabaza cyane cyo turarihindura twita Praise the Lord Group. Ico gihe aho nyene twabona ku icyongereza nyene twaronse itereme nyene ikaze cyane gose. So nyuma yaho nibuka ko ngiye muri 11 nkiri ku ishure navuye impande y'abavyeyi. Donc ngira gutanga ubuzima bwanje ndumwe. Ico gihe rero cyamva hafi iyo band twari kumwe. Nikore gutangura kuja muri studio ma 2018 guco ntangura kwimyeza kuja muri studio gukora ururirimbo guco ico gihe cyose nari no muri eglise. Nico rero byamfasha kukumva nagiye muri studio kubera ko narumva natanga kwandika indirimbo ndije nyene. Abo ndayumvishije bakavuga ni sawa muri ko hari kuri eglise namaze kuba umumenyereza w'abandi bana muri Sunday school. Byanyura ko nani kuririmbo nkaronka ndakwigisha. Ico gituma jewe hakuntu prefera eglise cyane kubera ko urumva nisanga hariho ukuntu nyene igufasha. So ndabana ndakora. Rero byaje ko nyene mvuze byinshi byaje ko nyene nashaka kwisubira neza. Ego. Twumvise yuko
waririmba muri eglise ego waririmba muri eglise ibikorwa vyawe byose byo muri eglise bisobanura yuko wakijijwe ego bega Costa Munchama urashobora kutubwira inaha y'agakiza kawe bega Costa yakijijwe gute je kizwa kwanje cyo nibuka nakijijwe bifatiye ku amafilime akunda kwerekana mu ma eglise hari amagize akunda kugira ibintu by'ivuga butumwa bo ico nibuka umunsi wa mbere natura nyene nkumva ko je nakimwami Yesu ujya watura gatano muhira ubwira umuvyi ati jewe nakimwami Yesu nakijijwe nahindutse wari uwo munsi nibuka ko byabikone byabaye kandi ivyo bikorane byateguwe ni eglise y'Abadventiste ico gihe rero kuno bibikone bya mugoroba kikana sinema sinema Yesu polisia iremwa gisi ibintu nk'ivyo kadusi kumbe hari Imana ariho ikindi kintu giteye ubwoba nyene cyo kubaha urumva n'ico gihe niho nibuka hari mu ijoro ndi mu gikorane nk'abandi ego vraiment inyigisho ariko ratanga bicanye na sinema ariko yerekana ndumva no kuri no kwakira Yesu Kristo ico gihe niba kona kimwami Yesu Kristo umusari umunsi wa gatandatu ego ku mugoroba ndataha muhira nibuka ico gihe mama wanje sinzi kavyibuka ndiko nyine nditegura ngo manje kuri eglise dimanche bukeye kubwira umuvyeyi ati je kwera ubu narahindutse narahindijwe nyene urumva gukizwa kwanje byaje uko bica birafasha abavyeyi barakijwe nabo nyene urumva muri eglise naraja muri Sunday school ntangura yamaje mu kuya agaciro twigisha ntangura kumva hari ikintu cyo gutinya yego intango yanje kizaje guco nakubajije ko kubera yuko ariho abajene becanke abana benshi usanga barakuriye mu mafamiye y'abantu bakijijwe bakuriye mu mafamiye y'abapastori canke y'abakozi b'Imana ugasanga arabikuriyemo ugasanga inahi y'agakiza umva ntazi nigiye umva yabikuriyemo akaguma bimenyera nkuko gushikaho nawe akura umva niyigeze yumva yuko nigeze yumva Imana yiwe mbega muri abo bana canke abo bajene usanga barakuriye muri ayo mafamiye mugabo bakavuga ati je narakijijwe ubivuga ko iki nka Costa bon je ico kintu ni kintu nivyo kandi nabuza ko abantu benshi kirabatera amadute ego surtout abajene cyane abantu bakuriye mu mafamiye yakijijwe bakuze swati basanga abavyeyi bakijijwe basenga urumva ukuriyeyo urazi komeje gufungura mu ijoro ava ko mujya murasenga wumva umengo nyene agakiza warakakiriye ego ariko ryajamurwa ngo kwaturisha kanwa kawe ukizera neza kumva ico wizeye atari uko nyene bibwiwe mugabo kumva ko muri wewe hari umuntu wizeye hari umuntu abavyeyi bakuretse ugenda ukarira utanabona mukamufiringa ko umuntu ari ico kintu kiraguye abantu benshi so je cyo navuga naje byarambaye ko nico gihe nkizwa nico igihe nibuka no macho gihe nibuka umbajije direct mu gihe wakijijwe jewe nkunda kuzana iyo image kuko niyo image ndi mu mutwe nibuka hari igihe nari ndahana ku musozi kandi ari ku musozi hano hanze none akiri mwami Yesu nyene ndumva ko impindutse imindi misi kugenda kuri eglise bakatwigisha hari abatwigisha ngo bon utibuka ngo munsi isaha date ukamengo nyene wakijijwe ico reje cyakunze kongora kubera ko mico gihe nakizwa ndibuka ibihe kuntu bya bimeze ariko nkaba ntibuka munsi ari samedi sinibuka ngo hari utarikiziye ico kintu yego mugabo ndavuga iski nayo nanje no narakizwa mugabo akavuga je ndavuga je ndibuka kuntu byagenze mugabo date sindayibuka so niba kuja mu ijuru ari date nzosaba aho ndago nibuka ko mu nyuma nasubiye kandi ndakira mwami Yesu ndakira mwami Yesu ntinye date kumba bon sinzi habi tuzgenga bisubira nabi akubwimuza mengo utibuka umunsi yandi mu bikanti aho nurakizwa ndavuga je ndagowe sasa none sini umunsi wa mugabo uko anumva jije byatema haje handi ku musozi hamwe natankumva nyine nahindutse ntihaguma haza yindi minsi yose nagiye kurondera amadate nasanga umengo na date sinzi bon rero kubajene nkabo nukuri utibuka igihe wagira iryo sezerano numva nyene wofata umwanya ugashaka ikimenyetso kubera ko niyo abantu bubukanye hari ikimenyetso bahana ubu mu maeglise yacu barya na certificat ugasinya mukagenda kwimanika kamani muri chambre sinzi urumva mukambikana ibag basi nibaza ko ivyo n'ikimenyetso niyo umuntu akubonye murabaravuga ati uyu muntu ari marié rero na Kristo nibaza yuko basi bibe muri twebwe ube wumva yuko uravyibuka bon jewe sinzi utibuka date we sinzi ucumfasha bon
je sinojije umuntu atibuka date oya mugabo muguribuka yibuka umunsi nyene hari umunsi nibuka byagenze uko uko nyene akazanira vyagenze image Yeah. twaraje mbona umuntu akijije vraiment ego mugo utavyibuka yakuze basenga benshi vraiment barahari Mm. hari nabo usanga bakuze ukagira bro nawe narakizwa Mm. sindakizwa papa wari pastor iki kweri iki ibintu byaducanze cyane ego rero aho onye novuna akagoye cyane abantu twakuri mu family yakijijwe Mm. akano karatugora cyane kaza Yego. gusanga niyo tuvuze ngo twarakijijwe umengo nyine sinzi kumaze kwibona umengo yatandukanye n'umuntu yakuze ari bizarre bimeze ukuntu umenga akijijwe arahindutse rero ubona ko nyine Yego. bihindutse muga natwe twakuri muri eglise Umenga kamengo turashari kurya nyene. umengo nyone hahindutse iki musanzwe Em. rero sinzi Yego. Bon, nuko mugabo icyo warumajije nibaza sinzi ko nacishuye neza Mm. yaje umuntu nkono mubwira yuko utibuka atakimenyetso ufise utibuka au moins image byagenze gute utibuka n'ahantu wari uri kugira abakristo Kristo ni Yego. umengo nyene icyo bintu nta gaciro wabihaye wosubiramo nyene ukirotusha yeah Ah, merci Yego. tukubona ukuze two tukubona ukuze ko tukuyagisha warakuze Yeah, ndazi yuko wahejeje mu mashuri mbega ubuto bwawe bwari bumeze gute wari umwana ukubagana wari umwana ameze gute bon ubuto bwanje Mhm. je mu buto bwanje umuntu yonshingira n'umuvyeyi wanje je nibuka ko mu buto bwanje nari umwana akora cyane akora mu rugo ego nari umwana waranze umuhungu muga nari umwana mvyuka nkoza amasahani akoropa inzu nateka mwijoro je bafunga ibyo ugari incumvye ibyo ntetse Wow. nari nk'umukobwa musanzwe nibuka ko ari umukobwa mande yo muhira yakunda gushabuza umuvyeyi wiwe ariko amushobora kaza wumva nguwe ngo urazi ngo kosta ngari umwana w'umuhungu ukuntu ngusanga yicaye akora ivyo ndabibyukiye maje nego nibaza ko nishimye oya ko nishima ya oya urumva ivyo ndabizi yuko mu buto bwanje nari umwana akunda kuri byo muhira mbo kubera ko nibaza yuko nagiye gutanga ubwenge mukuru wanje n'umukobwa yagiye kwishure umva ava mu rugo aja kwiga ataba mu rugo je nije ngira kabiri muhira ego cyamba nije mba nk'umukobwa urumva koze ivyo mba n'ubumengo birasanzwe kuri jewe birasanzwe. gukura kugira iki batoyi banje barakuze b'abakobwa bamwe biga mu 9 mu 8 mugabo bose je nabahetse je mama arashobora Wow. kugenda akansigira umwana nkamuha amata yasize cyangwa nkamuha ikiraya nkamuheka nkagenda ku gitanda nkihenge gato y'ubutse nkatubura ikinani buke buke akajya mu mwana nkamufuka nca ngenda batoyi banje narabahetse narabahetse kamwe mu mbona ubona ko nakazoza ni keza nyene yeah kazoza ni ni keza keza ivyo ni ibintu nibuka mu buto nakoze hama nari umwana akunda umuziki ego nibuka ko hari igihe wasanga nazibuye n'umuryango w'igikoni kubera ko narakora ibitari mu gikopo kumuguru wasanga nice n'igitari navugije igitari narensita ingoma z'ibikopo muhira umva abantu baravyuka bavuga ati umwana yawanya mu matume nafatwa jina riba ndi mu ngoma nivyo bintu nakunda cyane hama nibuka ko mu buto bwanje nigeze gukora ikintu kimwe ikintu kimwe gituma nyene nkubitwa cyane nageze kwiba amafaranga amafaranga 10,000 hakiriya noti yahuje urayibona ego kiragiye yari ikomeye cyane ndayiba nyene just ugira ngo uragatosha butoshe bwari bwaje abajene barabuzi wakakije wacubona kafisha nka image hariya wakije urumva buriko ikibiri cyabrike ego twe uri mushasha iyo bakera turavyibuka urumva rero bo nari nagakunze hama namana nari mfise ngenda kwiba mu cumba kwa papa kugira ngo ndakagure ego maze kukiba abavyeyi baramenya ko ijana kivye nive amafaranga yoho gatosha kagwa 5 naguze 10,000 yumva ego bam ndakubitwa ico gihe nakubiswe n'umuvyeyi kwiba ca ndahagarika kwiba kandi vure mico gihe jewe na mbonye amafaranga burya mu cumba ijana narayitora mu ico gihe umuvyeyi yarampanye aramana hama ikintu cajire kuntera ubwo bacambwira ati dimanche imbere y'abana muri Sunday school bisaba ko uzoje imbere usaye imbabazi babwiye ko wivye ico gihe niho naciye mpagarika vraiment nasaba imbabazi sinzosubira kwiba madahagaritse utwo n'utuntu akanakwenso bite kabaye mu buto mu gibindi byabaye byiza vraiment nari umwana akunda ibikorwa kunda umuziki nari umwana uje kunda maze gukunda umuziki cyane uje kunda muhira ugasanga siho ndi papa yaje yumviriza ahantu bariko baravuza umuziki yashabwira ngo genda murondere hariya kwa nivyo bintu bari bazinkunda cyane ego
tubanje nuko akansete kabaye gusa nako ko kwiba yako kwiba ni kabi naho gusiba ku ishuri nkasibira mu nzira umunsi mama yaramfasha ngo manturire amaguru kumbabura mugabo umuvyeyi nyene ntiyakojeje ko mugabo nkumoneka aranyegezayo nico gihe naho nyene ni ibintu byatumye nkunda n'ishure urumva hajya abavyeyi n'ubwo badukarira rimwe na rimwe hari gihe bikenewe mugabo utarengeje urugero cy'ubyumva bwana nk'umuvyeyi Costa nariko ndaba indirimbo zawe mu gatondo mbega Costa ubwa mbere yinjira muri studio byari bimeze gute ubwa mbere ninjira muri studio jewe byarangoye kubera ko nagiye muri studio y'umuntu yari umugenzi w'umusista wanje twabana sister wanje ari ukuntu yagiye muri studio umunsi umagiye gusha mu baking abaririmbye baraho haca umuntu yitwa Mamere akora ama publicité aca aramubwira ati ndimbira akantu sister asubiyeyo aca turajana ngena ndabe muri studio nameze muga ndafise indirimbo mugabo sindaronka uburyo bwo gukora indirimbo citseyo umuproducer ndamuramutsa nkamugara tonto ni sawa kino ngo ndumuririmbyi nshaka kuririmba okay umunsi nibaza yuko ndicara ngaho ntanga kuzandaza kuri studio nkateramiraho gusa uribaza nkaza nje kumusaba ngo nkorere indirimbo nkicara gacabwo usanga ndiko arambwira ati shiramo baking muri akaririmbo ngashamo baking mu ndimbo z'abandi nzi mpava nkora nkatana koze nkagaruka nkamufasha izindi ndimbo nari natangumva kumenyera kuri codingira abandi ama baking nkashangenda gasanga nyene ifiti z'igihumbi n'amajana 5 muri studio nivyo je yangaburira acha nitahira ndayemara migihe kinini mu nyuma ndakora akarimbo kamara kankorera karasohoka mbaho ndagerageza kuraba iskenzo so muri studio gute kibuke naja muri studio mbo yari studio no mugabo ico gihe nabona ko kuri je wari ikintu kinini cyane yari intango musanzwe mugabo byarangoye mu nyuma ndahava umva ngenda kwava nyene bitego nuko nyene studio urumva wasanga ndatanguye kubona kure ntanguye kubona yuko ntaguye kuza kuma kuri studio ama umifiriti za 1500 cyangwa uri energy cenaha urumva bon mu nyuma hamanda nicara je ndi umuntu nkunda gukurikirana abantu bakuze sikto nk'abarimbye atari bahani wacu nano arabakuze mugabo ndigisha ku bandi bo mu bindi bihugu biteye imbere bakora gute ntangura kwifuza cyane nkiri muto nifuza kuzokora live recording kujya gute nanje norimi ndimva naguma nuvumengo ndimbo nkora hari umutima ntazitanga nangiye muri studio kumuza wamba ngo ririmba ubwiri ko aririmba he haje umusani agusumba watanwe kuririmba cyabwira ngo tonto wanze uve ngo recording urasubira yo wanyu basanga uzogaruke ejo uravyumva yego ni indirimbo dukora nyene duterateranya utuntu usanga bigoye bon sama studio yose ariko hamwe ndiyumvira gute no kora indirimbo nkatanga umutima wanje wose biri live nyene abantu bari ngaho tugasenga kuburyo n'umuntu yibonye kuri YouTube yumva afilinge uriya mutima ujya gukora live recording byafashe igihe kinini cyane donc ibyo bere byo muri studio gutangura guco niho nagiye kuza gutanga kuyumvira ibindi ngomba gukora hariho ministère yitwa ministère Maverick City bayibona irimo bashandamo bande shandamo ndamukunda cyane hama ndakunda no muri Travis Green ni bari natanga kuraba cyane muri bya live aho kwigana cyane aho nitwa Tribet ndagakunda kamiza ukuntu nyene kara umva n'umuhinga mu muziki kabisa abo bose ndiko ndabaraba baramfasha yego abo nabo hanze mugahi wacu nakuze numviriza batama bacu ba Apollinaire ba Dudu ba Fortran nibi nkabigira ko indimo natanga kuri muri eglise zabarizi wabo ko cyaba cyo kirundi cyacu twumva gusohora nkagusohora yitwa abize mwami Yesu yeah yeah bon jewe navuga ko indirimbo zanje nyinshi muri rusange basi jewe inspiration y'indirimbo afite indirimbo nyinshi nandikira kuri stage ndiko ndahimbaza ndi kumwe n'abandi muri worship hama nkumva nyene indirimbo iraje donc mba ndi muri kiriya kirere nyene turimo cyo guhimbaza no gutazira nkisanga haraje ijambo wera canke adufite urukundo canke uri hano donc amajambo nkaya kaza hama nkisanga bon ndiko nyene ndaronka indirimbo ndi aho hantu hama indirimbo usanga zije swat ndi haidi ndi musanga zije swat ndi mwibarabara mugabo bitewe na mama ndimwo keshi ko je ndumwe mbafise kuteri mu gutwi
mfise gutera mu gutwi yumva mba ndiko feelinga nyene ivyo bwami kabisa rero hari igihe nisanga nyene hari indirimbo nandikiye mu barabara nukuri nkumva indirimbo iraje umva nkahagarika indirimbo ariko numviriza nkumva haje indi shasha hama nkaca ndikodinga na telefone no ku bintu biza nyinshi indirimbo zanjye ziza muri ubwo buryo kuko yaragerageje kuraba iyo mvuze ngo nicare ngende muhira nicare mu gitanda nandike ntibikunda nukuri birangora cyane mugabo nifata umwanya basi ndiko ndasenga fata umwanya sifate ngo manandike indirimbo ngomba senge nugari icumba playing ka instrumentale gusa mafise instrumentale playing azini muzifasha gusenga aho onye nza guheza isengesho ntazi imije nafashe telefone natanga recording y'indi ndirimbo yego kenshi je no ko kuntu biza hama iyo ndirimbo bize mwami Yesu nayo iyo ndirimbo sije nayanditse nashize mu kirundi sinayanditse mugabo iyo ndirimbo yaba South Africa Joy Celebration bayirimbye mpama agenda yihindura kumva rifite ijambo numva ko ni ijambo kabisa ni rya twese yego ni ijambo muri Bibiliya abize mwami Yesu bazuba bibe bidashira kimwe twatangurirako donc ni indirimbo ishobora gufasha umuntu kwihana kumva abagize gute bazobaho eske jibi nabikoze utabikoze tuzukihana nakunze iyo message cyane hama ndayaranja ubundi buryo ndayishengero ry'Imana. Okay, ni kubera yuko nariko ndayumviriza me wamenga irimwe amajambo make ukuntu yego amajambo atatu gusa cyo ngomba ndakubaze kumbe rero umva warayikuye mu rurimi rumwe ushira mu kirundi niko vyagenze yego. Okay, ndaronse hama wayikoreye ahantu umva nayiravye cyane wayikoreye ahantu quelque part wamengari imiduga muri garage ni kubera iki nicyo washimye gusa imeze neza isa neza bon live recording yanje ya mbere nayikoreye muri eglise ari mize ndimba dufite urukundo twuma tunezerwa cyane Imana nazikoreye muri eglise aho senga yego na hama urumva kameme nk'umu artiste numva ko ibintu dukora birimo art donc muri art nyene harimo gucreer quelque chose bituma abantu baba intéressé ivyo bintu navyiyumviye gutyo niva guhindura media ndiyumvira ama live nyene mu ma eglise turakoreraho mu masare mu matere turakoreraho yego ne handi hantu muri garage live recording mbo indirimbo zisanzwe amavideo amaclip asanzwe sava mugabo live ukazana ingoma ikawe kivuga live ya nyene mugasenga live mu miduga isa nabi kurya kamwe ngo sindabibona yego sinzi ko bamaze kuyibona mbwa ntavyo nabi bwabona cananga ide ko dukorana twafata ikibanza turakora icyumiro shaje guco kandi ijya nimaze gusohoka ari izindi zine zitarasohoka nazo nibaza ko kwezi kuza nazo zisohoka kandi urumva ibikurikirana byo sinzi ndashobora kuzoja mu ishamba canke ubugabo mba n'umumengo noguma mpindo abikunze nk'umwera kaminga icapo nta kabuza no mu isoko na mu isoko tutokora live recording abantu gusa abantu ko barasuma iki mugabo tugahimbaza umwanya kandi azintore ku ruhande nyine hama gusa baririmbye bagenzanje bambaye ideni wanje gusa imva isa neza isa neza kandi birabereye birabereye kwe byari bibereye umva nari samaze ko kubaza ati kubera iki washimye gukorera muri garage yego hama nk'umuririmbyi mimazamana tuzi tubona mu mateleviziyo mu microphone cyane niziye ntambamye uhura nazo igikorwa cyawe bon ntambamye zirahari cyangwa ko kuri jewe cyangwa nkavuga muri rusange muri twese reka mvuge ikintu sinzi ko kiri mu mwemu cyangwa kiri mu mubiri mugabo jewe support turonka nk'abaririmbyi mpimbaza Imana iwacu jewe mba numva ngo nikwiye mba numva ngo nikwiye kubera ko benshi ntabwo dufise ama management yego bon nka jewe kuva ntango muziki ndi umwe ndose abantu bashigikira niyo baje no kuri eglise bamwe nyene baza ati Cox ni mwene wacu nkagenda gukora clip nkajya muri garage akaba ariwe kumfasha kumanika amatara cyo tumubona nyene ibintu byanje ndacakura nyene urumva mugabo ugiye kuraba content tuba dufise nukuri hari abarindi benshi aha mu Burundi bandika neza yego nkunde indirimbo zabo baririmba neza ama melody meza abacuranzi beza mugabo ama produit yacu dutanga bikanga yuko kumbure basi akogwa neza uko byakwifuzwa gukogwa bitewe n'iki torwa support bon harabu usanga support bya vuri hagaze muri eglise mugasanga muri byo mwishengero mugabo yuko zikintu nawo musenga numengo wateguye even muri muririmbyo muri eglise
eglise iragaragara kandi dimanche eglise bayuzuye isika abantu banyu bo mupfiki bon sinzi ari gusanga umengo abantu ntibararutahura neza umva yumva umengo abapeti bashara bajene vyabo ntitwayibona neza urumva bon nivyo nibaza jeyo mukari no usanga nyine uvyumva bon kandi si bose ariko sama eglise yose mugamvuze navuze muri rusange ari gusanga nyine bimeze guco tukabara iyo support yuko abarongozi bacu bodushikira nkaje nkategura evenement biraryoshe kubona nkanoge na gusaba support nimbari nka bafre zibiri par exemple ngusaba muri shemeze burya biraryoshe ari pastor wanje amperekeje gusaba ico kintu pastor kuri pastor n'umwana wanje afise biroroshe mugabo genda ukore uzotubwira ivyananiranye imvugo nkizo uragenda nyene wakwishikira ari yanye kumbura na twebwe no munsi ugasanga nyene ishati kumeze uku birateye n'ikibazo bacabona ko mu escrow ugasanga buzi ibintu kwera ico mugabo mu support kumbe na pastor bavuga ati wana peti tugiye kubona nundi mwubahwa ambari itisi nyene usobeke kende ivyo bivaye aba pastor bacu fo bavyumva abagana nkabo so rero turabura support nyene iri mu buryo ivyo nivuze abavyi bacu buryo bw'impemo ni babe hafi yacu yo byacu byotuma nabandi bantu canke haboneka izindi nguvu niboneka ko twe twenyene urumva nk'ubu nsivye dimanche pastor araguhamagara wari mugutegura ikindi kintu hanze canke bidukora umuhamagaro yaduha gasanga we sihari wowe uze muri eglise ni bon mugabo ivyo hanze naho ntumura kabone gasa neza nico kintu cyambara ikindi naco na support y'amafaranga irakenewe irakenewe cyane gose je umuntu afa pase yambwiye ati nta kintu uzosaba gufasha utarongoye ati kwira uyo amafaranga yose uronka uyareza mu muziki bon mugasivyo si yose merezayo mugakora kabona je ndakunda gukora nukuri mba n'ubumengo ndafise ibyo gukorera ishengero kwanza iki gihe rero wabona ibyo ndiko ndakora wowe ntabibona muri we ko ndiko nagura ubwami no tisivuga butumwa ambwiye ati peti banza urongore hamwe bindi nzogufasha wararongo ibindi bwo amafaranga yose yeza mu muziki ushamba yuko nuko nabivuga ntabona yuko mu muziki ntabona akamaro kawo aromba ndetse twadukeneye amafaranga atari yo kurongora nyene uko rwacimana ico cyo kurongora unyubukije umuntu araho twakoreye iganiro semaine passe umva ari marié muga ndamubaza ati mbega mu guhitamwo kwawe kugira ngo urongore byarakoroheye acambwira ati ngo ntibyamworoheye kubera yuko umva numuririmbyi mwishengero n'abakobwa benshi bashaka yuko abatwara urumva engoma ndakubaze nawe mu ntambamye twariko turavuga mbega ari ntambamye ura nazo z'abakobwa umva turabimenyereye kuvyumva basanga abakobwa bakunda nyene bajya babona bari imbere sutu abara umuririmbyi umukameraman urumva nk'ibintu nk'ivyo mbega izo ntambamye urahura nazo bon jewe ni ntambamye ariko jewe aho ngeze sinkizita intambamye nabwira igituma kubera ko je namaze gufata yuko ufite abakobwa yoba sawo mwishengero wacu ndiko ndavuga ariko muri rusangi iyo ico kintu gishitse intambamye yaba kuri genial nuko ari igihe egura huye n'umukobwa murabaye bagenzi sivyo hama hari igihe umenga ciyabona ibindi bintu utari kurabona hama maze kubona yuko bwa bundi nkabandanya fukuntu batwisanga ahantu tugiye mu bibazo kumbure umuntu amubabaje mugeze imbere yafashe ko uri sezerano giwe atari byo ugahitamo kuvuga ati ibi ndabihevye donc reka mbandanirize ico gihe abo bakobwa abanyakuntunga bashobora kubona ko umuntu so atari ikindi kintu yakingiye so ati yakingiye umuhamagaro canke yakingiye wowe nyene kugira ngo ntaza kwabazi ko nagukunda vya vrai mware bagenzi urumva ugashugena ukaza wumva yana muri mbyika hari abakobwa muri mvyikanaka ntibakijijwe urumva barababazanya imitima utemva nibaza yuko bakore umutwe yuko urumva umuntu umuvuganye ntibingana gahunda ya mariage yo kuzobana ari ubugenzi busanzwe kandi umuntu agizwe n'abantu rico akabona ko intambamye nyene ugatahura uko nyene si intambamye ni intambamye muri zimwe mugabo umaze kumenya aho ushaka gushika nico ugomba gukora je nkunda kubwira abajene tujana ifo ko tuba abantu bazi kuvuga oui ou non donc umuntu azi gufata decision ifo ko umuntu ufata decision uhuye n'umuntu ukabona umwana ugomba kuja kumbure utari sûr
yabana ibyo bintu bihagarike nyene yakiri kare ugende gutyo. Ego. Ni byiza rero ko umibu umuntu azi gufata decision. Mm. Uri umukobwa ubonye nimba ari umuririmbyi ari mwishengero wakumva yuko umengo yamishimiye ukabona aragukashije n'ibintu bisanzwe niwumva yuko uriya si uwanyu mwese umva arafise undi umuntu arindiriye gwiwe isezerano ibice bingana yuko abaririmbyi bose abahungu kubera ko nakamutavyumvikanye acagenda avuga kumengo wabaye umu escrow wabaye umunyangesombi donc aca kuvuga ukundi kuntu ahubwo basista muhinduke karagaciyemo niko kuntu ndavyumva jewe ya ego urakoze cyane ahama Costa yibona hehe mu myaka 5 iri imbere 5 jewe no ku myaka 5 hari abantu nzohumuriza nibaza ko myaka 5 uzandi umupapa ego hama ikindi naco mu myaka 5 ndashaka kubona kabisa ndi umukozi w'Imana akuze ndi umuntu namanifuza gukura ego ndashaka kubona umunsi ko Costa ari dans 5 muri ministère biba ibintu byagutse wanashima no kurongora aziko kakaneka no gutaka ambatiki muganda akavuga muri yo way ko bitabonaho nibona gufasha nabandi uraziko ari gihe twebwe abajene beshi tubeshanya kumbure kumva umengo nyene woguma muri ibinyene je ndazo tumaze kuyaga mwe nabaririmbyi yego bumvise kuri mu nzira yo kuzohava urongora kare bakubwira ati piti yangu ibintu sivyo urisha umuhamagaro kagenda kuraba bombwiye ko nzwanisha umuhamagaro nararongoye uri umusore nawe wararongoye ubizi gute umuhamagaro ucupfa nibaza ni muri yanzira wahisemo gute wahisemo nde uwo musanzwe ushaka kubande imbere ko nibaza yuko bitewe naho ushaka gushika urasenga Imana ugahitamo neza rero mu myaka 5 iri imbere nshaka kuba umukozi w'Imana nyene akuze mvuze umukozi w'Imana harimo ikintu cy'umuziki cyakuze n'ukuri jewe ndifuza gufasha abandi bajene wow rero naho ndi uno munsi mugabo mbaye ndumuntu umugwiza atunga afite amafaranga menshi n'ukuri ndashaka gukora studio nziza mu Burundi nziza cyane n'ukuri ivyo wovuga ngo ni ndutu z'ubusazi mugabo umuntu w'umunjeneri no guha nahaye n'igicapo byanse gusa ngo ndamu amafaranga ngo atangure mugabo ndafise igicapo kuko namuhaye cya ukuntu ushaka iyo studio nini ariko ishobora kwakira nk'abantu nka 500 Burundi akazagira worship hasa neza akarikodinga ibintu byo ngaho nyene ariho production ya video audio byose meze neza cyo ngishapo nifuza hama nyene byubatse ukuntu ariho bindi bintu bihari bisora amafaranga kamembe ivyo ndavyifuza muri myaka 5 narakuze no mu buryo bufadika ivyo nkabigeraho ministeri ikaba yarateye imbere turakeneye kubona abandi baririmbyi nkaba Dudu nkaba Apollinaire bafise kiriya cizegwa mu myaka 5 ukabona ari abandi bajene baje bizewe kujya kwa batama bacu ivyo nivyo nifuza kabisa Imana ibishitse amen uri kuvuga ayo maproje yawe yego so ni ikintu gisaba uburyo byo bwinshi gusa tumenyereye kubona abaririmbyi benshi ugasanga bibajije cyane kuririmba gufasha mu mabaking ugasanga nivyo babamwo birigwamwo bega umuziki urariha umuziki urimo amahera jewe urumva kuva 2000 mvuge basikoni agiye umuziki neza 2022 2020 gushika 2025 ibintu narose biciye muri we y'umuziki sino byahatirangwa n'umuziki wandishe ego oyakorera kurumva nti hano nyene twaririmba ejo hari umuntu agize mariage yifuje kubanza rugenda neza aranyikozeko nimba mpa amafaranga asanga sinda yariye nshindagura akameza ko mu nzu ako basina akantu gato mugabo si no kwishimira kizokuba kiri ubuzima umuziki wani wacu muragera hano turi haneza turi haneza meme je no gushingira nahe narakiriye nakwereke nakiriye ama platforms atandaza umuziki mu kurakira ndatanga $100 ndariha arabakiriye mu mwaka uheze mu ntango none je sinagoma natanze amarinki mugasero n'ahantu turi kuna abantu bakiri ivyo bintu nibataziraba batagira gute yego wisanga umwaka urahera ahubwo ubagiye kumusaba ngo nongere ngo ndihe kuri platform $22 umba uno musubije ni menshi make nkavuga none ndarihe yiki kandi ntana yinji yaza ko yarinjiye muri konti bari gukura muri ajya nyene yego twacafise inama nyinshi z'uko bwa muziki urashobora kuturiha n'imuga zacu n'iziko ziraturiha so yema numva umengo nk'umuririmbyi ufise ushaka gushika ufise amaproje gushikako ibintu byiza ko ushaka kwiyumvira ati
nokorora ingurube ku ruhande je bizofasha. Jewe hari igihe posta nagiye kugikwa gukora aya maplafo kama amaplafo amagipsam n'ibiki. Ndafise umujene kandi nawe no mu musicien mu baziste kuri eglise. Agiye gukora ngo ati bro je turajana. Mu bwambere ntibavyumva ndakunda bigenda gute. Gusa umunsi wa mbere nagiye bukiye sinasubiyeyo. Kubera ku ruhamba kuduga kugikwa hejuru ngaje nopfa na concert nayikode byo genda gute. Mugabo nyuma nabona n'ubuzima ari namubwira turonsikira akantwara tujane. Ndumva shaka kwiga gukora amaplafo. Ejo no evenement ntava kuri stage ntabuze ati jewe no guma ndarimba nakora amaplafo. Hari abantu benshi bari kumari baka nk'aba pastori mu makazi. Karahemba gusumba inzosha kwipatana miliyoni 5 gusumba kuja ngo urindi muziki miliyoni 5 zikora yari ibikunda mugabo wize uwo mwuga urashaka gufasha. Rero kuri jewe nuko ndabitahura mba numva umengo ni kaba kazi kajyanye numva gasuzuguritse nimba woronka amafaranga makeyi gura agataxi byo mwibarabara. Abari byagiye mu evenement utagiye vuga ati ndafise agataxi ka transport uzura batwara muri studio batashe bwije batore ubwi urashaka muri konte uzuronka amafaranga neza umwana uzovya aradushikiramo bimeze neza. Nuko urakoze cyane urashane kuri yo manuro ko ndazi neza yuko zoshikira benshi kandi yofasha benshi. Hama ikindi nishaka utanga impanuro ku baririmbyi uko ushaka. Ku baririmbyi impanuro notanga dukore cyane dukore cyane ama dukore nyene dufise umutima wo kwaca Imana tumve yuko hari ishengero ridukeneye. Hama ikindi naco nakivuze ubwa mbere biraryoshe gutera imbere ufise adresse kikiravugwa cyane mugana amaze kubona ko gifasha. Ufise eglise urimo urazi ko n'izindi ndimo navuze ngo nta support amwe turonka yuko ndimo zumvirizwa. Jewe ndi muri eglise yanje nta kintu ca mbere kingira kumva nubwo mba ntagiye kuri stage ngo muri dere mugenzanje arimbishije adufite urukundo uracari indimo nazi wanje nkavuga wow abantu 5 dusengana nimba ariko afashwa n'indimo nanditse ibi birahagije. Donc tubikore muri yo weyo kumva ko n'ubutumwa bwiza tugomba gutanga. Hama twamaga uburyo butandukanye mugabo kuri baririmbyi barimba donc like aba worship leaders mu church dufashanye ndakunda kivuga. Jewe ni numva yuko indirimbo ya Eddie yayisohoye numva yuko iwacu bashobora kwiririmba kandi raryoshe muga sinumva kumengo indirimbo ndayumvirije dikere ukayihonyorako mugumva ko indirimbo ufasha abantu. Numva ko indirimbo atari Eddie yari ya BLM numva ko indirimbo ishingiro vraiment n'ishengero ndayitwara hariya. Nundi numva ko indirimbo yo wanje yayumvise ndayitwara hariya biraryoshe. Ivyo ni kintu tubuze mu baririmbyi bacu banashima ama media egara dufasha mugabo twovuga ati dufate ko Costa asoye mboreka nivuge dufate ko Jenso indirimbo no munsi hakaba bari aba worship leaders nka 10 ni bake mu Burundi 10 bakavuga ati harimo umwe w'Igitega w'Ingozi bandi ngaho Bujumbura indirimbo yasohotse barayitwaye muri eglise arayigishije barayiririmbye. Ujya mu myaka 2 bimeze guco usanga umuririmbyi atakibona nk'umwana aguma ari umupeti yo kwisanga kumbi ibyo akora birageze kure. Je nibaza abantu bafite umutima ukorera Imana simaka ngo ama concert gusa kumva ko indirimbo Igitega yaririmbwe wow banuvume ngo nosubira muri studio banuvume ngo ico kirahagije. Dufashanye muri ubwo buryo nk'abaririmbyi ubwacu kumva ko indirimbo ya mugenzawe kujya ushaka kugwawe iririmbwa handi nawe gwe ifatirimba handi ico bavyize. Nta mikindi naco kubaririmbyi niki mu gufashanya nyene bishite gufashanya bibira waziyo wakuteguye evenement ukisanga abarinzi basi batanu bagenza baje gushigikira birababiza cyane biraterana intege. Ndakora abarimvyi wahanze bisa neza cyane umva murazamurana muri ubwo buryo. Rero ico sindakirabisha kuri generation iwacu gusa n'abadukuriye biraryoshe kubona je bon par exemple nakoza akantu ukisanga bari abatwita abavyeyi abafise umwanya baje bagushigikiye biratuma igabaje n'abadufasha kubona ko babantu abone bya bintu birisiye bya bintu birafise aho ariko yaje nuko kuntu hamekiri naco novuga cyanyuma ndakunda ko twakora cyane nitukora ibikorwa byinshi kubera ko abona nitwavuga ngo tuzoza turasora indirimbo urumva ukumva ko umuririmbyi wa gospel ugomba gusora indirimbo 2 mu mwaka. Izo 2 mu mwaka usohoye muri ayo mezi ari hagati uzoza gusanga bari abajama nabo bari iminibo zabo bazitayemwo bari abasani bari iminibo sanzwe bazitayemwo wewe warese vide urekera uyundi muntu azanye indi mwe mwarata mu bantu
Yeah. usanga abana b'abapastori bato bato bariko baririmba izi ndirimbo nyene za babantu hari yanyu uzumva ashatse kuzivuga uriye yuko nta bikorwa twe dufise bituma abana baguma bumviriza mugabo dukore ufise projet nukore projet no munsi abandi bageze gukora buri semaine abo banyameka ndakubwira abashanda mu par semaine arasohora indirimbo yabiteguye neza ni kalendari ya panga hama wahejeje uwundi arashizemo nawe uza gusanga ishingiro ntiribuze indirimbo abana bari mu handi hawo indirimbo baraba mu television muga television amaradio barashaka kuri indirimbo zacu bavuza yego bakivugiriza iko zirasohoka bari abandi bo ntibicara buri mezi abiri aba yasohoye buri kwezi aba yasohoye so baca bavuza biriya bintu nyene bya baririmba usanga twebwe isi yacu y'umuco nta bikorwa bihari muga dupisi twokora cyane byo tuma dufata akarere tugafata amaradio hega bareka kuvuga je arigenda nabatahura bareka kutuvuza kwa nta bikorwa dufise ashobora n'indirimbo ego badakona yivugije none divuza umwaka wose zani ibikorwa by'idumwe duha abantu nivyo mba novuga murakoze namwe merci hama Costa ushaka kubona indirimbo zawe yabigenza gute ziri he indirimbo zanje no kuri YouTube ni Costa Cox indirimbo zanje no ziri zose ziri kuri YouTube hama ndakoresha izindi mbuga zidanaza umuziki abyumva nubwo kaya naguye kabaye ndikubije kubikoresha kugira ngo bibe vyiza gusumba hama YouTube urashaka usanga indirimbo zanje ndakoresha TikTok Instagram hose urashaka usanga ibintu by'wanje okay merci kandi hano akumena imishengero wacu usanga bimeze neza okay turabashimi eka tubaka jambo kanyu ndashimye ko mwamagaye television ndayikurikirana kandi ibindi ndabibona kuri kwisanga nanje ndi hano ni ryambere ariko niteka mu nteye rero Imana ibahizagira ndaryohewe amen nubwo mutansanze wanje muzogaruke namwe turabashimiye yuko mwatwitavye ego turabashimiye yuko mwatwakiriye tukizere kundi muzi tuzobakenera muzotwitaba naje ndabakeneye ndabazo muzitaba ego ego amareka dushimira abakunzi ba Burundi Gospel TV aho muri hose Imana ibandanye bagirira neza shalom shalom